na nijya mutima mweranda nimuhorane n'umukama. Bavukanye mwese dusangiye no nkuka y'imisa, mwebwe mwashitse hano mu gasengero n'abandi mwese turiko turayisangira muyikurikira kunsamiriza umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Uyu munsi dusenga umukama, tumukengurukire kubona atwongeye indwi y'ubuzima kumwe nawe, ariko kandi tumusabe kugira ngo abandanya dufasha kugendera mu bugamburutsi nyabwo mu gukurikira Yezu Kristo. Tuva tumva umuntu Yezu abwira ati siga vyose uzunkurikire, ariko bikamunanira. Biradushikira kenshi ugasanga hari ahantu tutakurikiye Yezu, tukananigwa kubera ibinabiriya vy'ibifashi, ugasanga twinjiye mu ntumbero y'igicumuro tukaja kure yiwe, bikazana nogira nti umubabaro w'umutima. Uyu munsi dusabe turi kumwe n'umweranda kandi twibuka yitwa Jean Eude, tubona koko yagaragayemwo ingingi ikomeye yo gukurikira Yezu Kristo adasubira inyuma, no mu bihe byari bigoye by'akaranda akamenya kwitangira abagowe gushikaho bisiga ubwenge bamwe bamwe bo mu gihe ciwe. Tumusabe kugira ngo natwe adusabire iyo ngabirano yo gukurikira Yezu tudakebaguzwa, atakidufatira ngo kidutware kure yiwe. Warungitswe gukiza abigaye, mukama tugirira ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. We wicaye iburyo bwa data ngo utubere mu ngoro, mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho. Mu gisabisho cacu uyu munsi twibuke gutwara ku buryo budasanzwe umusaserdoti Jean Eude, n'umukunzi gose w'insamirizi. Muramwumva ingene yitwararika mu butumwa bwinshi bwa patiri mukuru hari Nyamurenza, akaza aradufungurira ijambo ry'Imana. N'igihe yari kwiga i Buraya nticabuza yuko yumva ko anyotewe gusangira natwe ijambo ry'Imana. Imana iramuhezagirira, yamabona ivyamwa by'iryo jambo yihebeye mu gihugu c'Imana. Turasabira n'abandi bose bitwa ba Jean Eude ngo Imana ibazaturire ku ngabirano yari yarahaye uwo mweranda mu buzima bwabo aho bari hose. Dusabe. Mukama, warateguriye abagukunda ivyiza bitaboneka, niwuzuza imishaha yacu inambu yo kugukunda, kugira ngo nitwagukunda imisi yose kuruta vyose, turonke vya vyiza watwemereye birengeye ivyifuzo vyacu vyose. Tubigusabishije Yezu Kristo, umwana wakaba n'umukama wacu, Imana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo c'abacamanza. Muri irya misi Yozuwa amaze gutanga, abana b'Isirayeli bakora ibishavuza umukama, bakorera Baali. Baribagira umukama Imana ya basekuru babo yari yabakuye mu gihugu ca Misiri, baraheza bakorera izindi mana zo mu bihugu bibakikije, barazipfukamira, biraheza bitesha umukama, baraheba umukama ngo bakorere Baali na Astarte. Ishavu ry'umukama rero rishayirwa ku Banyisirayeli. Umukama abarekurira ko abashimutsi babasahura utwabo, yongera bataminwe y'abansi babakikije,
nabo ntibashobora no kwivuna. Mu bitero byose bagira, ukuboko k'umukama baramana kugira ngo kubakorere kibi nk'uko umukama yabibabwiye agatako akabibarahira. Uko niko basutse mu marushwa atagira uko avugwa. Umukama rero abarungikira abacamanza, yongera gukura abanyisirayeli mu minwe y'abasahura utwabo. Mugabo rero nabo bacamanza nyene ntibahavuye ngo babumvire, baciye biyegurira ku zindi mana bongera barazipfukamira. Ntibatevye guhusha inzira abasekuru bari barakurikiye mu kurangura amabwirizwa y'umukama, kandi bashatse kubigana. Nk'iyo umukama aramutse abarungikiye umucamanza, umukama yamana n'uwo mucamanza agaheza akabakura mu minwe y'abansi uwo mucamanza akiriho, kuko umukama yavyura ikigongwe iyo yumvise amarira yabo bakiri mu minwe y'abansi. Ubwo uwo mucamanza yamara gupfa, bigaca bisubira inyuma bagasumvya ububi bwa sekuru, baca bakurikira izindi mana bakazikorera, bagakubita ibifukamira imbere yazo, niba ivyo guheba ibintazi n'imigenzo y'abasekuru bikaba umugani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama, twibuke n'imbabazi ugirira igihugu cawe. Mukama, twibuke n'imbabazi ugirira igihugu cawe. Basokuru bacu baranse kuyogeza vya bihugu umukama yari yabwiye kuyogeza, bagiriho kwivayanga mu bapagani bakurikiza imigenzo yabo. Mukama, twibuke n'imbabazi ugirira igihugu cawe. Baciye bakorera ibigirwamana vyabo, navyo bibabera umutego. Abahungu n'abakobwa babo bari babahereje shetani. Mukama, twibuke n'imbabazi ugirira igihugu cawe. Baraheza bahumanywa n'ibikorwa bakora, bambikwa ibara n'akabi kabo. Umukama nawe arashavurira intara yiwe, samuragwa wiwe ntibakimwa no mu mazi. Mukama, twibuke n'imbabazi ugirira igihugu cawe. Umukama ntiyasiba kubatabara, yamara nticabuza ko basubira kugarariza, ariko agashira umutima ku marushwa yabo aho hose yumvise ariko baramuzamba. Mukama, twibuke n'imbabazi ugirira igihugu cawe. Haleluya, yaga Mukama, yaga nguteze yombi, yaga Mukama. Jewe ndi umuco w'isi, unkurikira azoronka umuco w'ubuzima. Haleluya, yaga Mukama, muhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Hazwa Mukama. Muri rya minsi haza umuntu aregera Yezu amubarira ati, muhanyi mwiza, iciza nokora ngo ndonke ubuzima budahera niki? Yezu aramubwira ati, ni kuki umbaza iciza? Inziza ni mwesa. Naho ni waba ushaka kwinjira mu buzima, kora amabwirizwa. Aramusubiza ati, ayahe? Yezu avuga ati, ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ubaha so na nyoko, kandi urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Uyo musore amubwira ati, ivyo vyose natanguye kubikora nkiri muto. Ico nsigaje none ni iki? Yezu nawe aramubwira ati,
niba ushaka kuba intungane, genda ugurishe ibyo utunze ubihaboro, uzoronka itunga mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Ngo yumve iryo jambo, nyamusore agenda ababaye kuko yari atunze ibintu byinshi. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugeze mu gitabo c'abacamanza, igitabo kituyagira ibyabaye hagati y'umwaka w'1200 hamwe n'igihumbi. Imbere y'uko Yesu aza, ni hamwe abanyisirayeli bari bamaze gushika rero muri ca gihugu c'isezerano, igihugu Imana yari yaremereye basokuru babo. Babanje gushikayo ari nk'imiryango imwe nyene 12. Hanyuma murazi yuko ari Yozuwe yabashikanyeyo. Tukumva ukungene uyu munsi rero ngo Yozuwe amaze gupfa, baciye basa n'abataye intumbero yo kubandanya bagamburukira Imana. Hanyuma bagaca baza barategwa n'ibihugu byari bibakikuje, kuko ubwa mbere bwobwo ivyo bihugu byari bakikuje ntivyashaka yuko baragama ngaho, babona umenga n'abantu bihagiye ikibanza bakaguma baza kubagwanya kugira ngo babomore. Twumvise kandi yuko mugabo hariho ikindi kintu gitangaje, ukungene naho byari bihugu bibakikuje bitaberekwa, bobo nticabuza yuko baguma bacambirwa ibigirwamana by'ico gihugu, by'ivyo bihugu bibakikije, ibigirwamana vya Baali na Astarte. Munakibaza ati none ni kubera iki bacambirwa ibigirwamana vyo mu bihugu bibakikuje kandi biguma bibatera, bidashaka yuko baragama muri ico gihugu Imana yabahaye, bagasiga Imana yabahaye igihugu kandi yarahiye yuko izobagwanira, mugabo ugasanga bacikira ibigirwamana mbere vy'ibihugu bibagwanya. Mwumve ingene umuntu ashobora kubamwo ibintu vy'ibihushane, kandi ivyo biradushikira twese. Ugasanga wipfuza ikintu ariko kandi ukagicangatiranya n'ibindi bintu bikugwanya wewe nyene. Ariko no gutahura neza rero ikintu c'abakwega si kindi, icabakigwakegwa muri ivyo bigirwamana vya Baali na Astarte nuko ari bigirwamana wamenga bizana inyishu z'ibibazo bikomeye kandi bimwe nyene vy'ubuzima bwa misi yose. Ibigirwamana vya Baali na Astarte byari bigirwamana bitanga umwimbu mwinshi, bigatanga n'uruvyaro. Murazi ivyo bintu ingene ari inkoramutima ku buzima bw'abantu. Morambona n'abakristo bamubona umenga baramaze gukomera, iyo hageze kubura umwana kikaba ikibazo. Kandi natwege usanga turimo ukaja kuremera, umaze igihe yubatse ati uraduhonereje umuryango, kaja guha imitwe umugabo, ndakwereka ingene ubigira, ukamutwara ku mupfumu, canke n'uwo mugore ukamutwara ku mupfumu, ariko kandi ugeze ngaha mu ngoro y'Imana mu gusenga ugakoza inkoro hasi. Kubera yuko hariho ibibazo bikomeye bikora ku buzima bwacu. Ivyo bibazo ingwara zidakira, kandi hariho ingeso usanga umenga iri muri twese aha mu Barundi. Iyo abaganga bahi iwacu bavuye bakabura, wasimba mu Rwanda bakabura, wagenda muri Kenya bakabura, wagenda muri Afrika y'Epfo bakabura, ugacugira uti barakuroze. Iyo babantu bose barengana biyita pastor batanye kuvuga ati turiko turerekwa hari ibintu wariye, hari ibintu bagutumye.
ejo bundi sinzi uwo byigeze gushikira, ndaza ndamubwira nti ariko wewe gusenga uko wa muri kuritura umukama uribaza ko ivyo bintu vyo gufata, kandi ugasanga n'abantu bize ndahakwa ku mutwenga nti ntukore nk'umupeyiza atize vraiment, kuko abarundi babibuze, abanyarwanda babibuze, ucaye baza ko ari ibintu wariye. Ivyo bintu bagutuma vyo gufata wewe wa muri kurafungura Yezu mu Karisiya vyo vahe gushikaho rimwe ngiye kumusanga nabaga nti icara dusenge umukama ari ngaha tumubaza ivyo bintu. Abo ba pastori barengana bakubwiye ko bagutumye wariye canke sinzi. Nyuma turaheza turashika ku ngingo araja kwivuza ahandi bafise ubuhinga buhanitse, baca basanga n'ingwara ya kanseri igeze kure. Naha rero wari kuja hajya ukamiragura ibintu bakakwambariza ko ibintu bikuziri kuku canke kuriya. Mbere ni vyiza yuko n'aba bose usanga umenga duca twihutira gusenga twirukana imitima mibi, tukabanza tukabareka bakabanza kuja kwa muganga. Muganga akabanza agasuzuma akaraba yuko atari ingwara ahubwo ikeneye gutabagwa n'ingoga na muganga avura ku mubiri, hama ibindi bikaza kuzirikanwa ukundi mu nyuma. Nariko mvuga nti rero ibibazo bimwe usanga bikomeye by'ubuzima iyo tubigezemo gasanga biratunaniye kwihangana, turataye umutwe, tuciye tugomba inyishu zifadika ziboneka muri uyu mwanya n'ingoga wa vuba. Si ingwara gusa, hariho kubura akazi, hariho kubura umugore canke kubura umugabo n'ibindi byinshi usanga ari inkoramutima ku buzima bw'abantu. Ibigirwamana rero vy'abanastarte abayahudi bavyumvamwo rero umenga n'ibimungu biri hafi kandi vyishura n'ingoga ibibazo ego iyo mana y'abanyisirayeli iri hariya mu bweranda bwayo mwijuru, iri kure n'abahanuzi bayo badusaba ibintu bihanitse byo kwicyorora byo kubintungane. Naho imana y'abahanuzi, imana ya Ibrahim, Isaac na Yakobo, imana ya Yezu Kristo, wamusanga umenga biragora abaje bayigana, kuko umupfumu ni wagenda kumusaba ibintu agufasha ntazwenda kubaza ati ubwo biratunganye, uraherutse kuja kwirega, uritunganya imbere y'Imana, ubwo uragerageza kugendera mu nzira y'umukama. Ivyo navyo bakubaza ati uragenda ufuruguta ibi na biriya, uzubinwe uraba hariya, ubanza uvuga ibi fini bigaca bikora suko birabangutse cyane. Imana yacu ugasanga umenga iri très exigeant, kubera yuko kumvamwo umuntu witeka nturi umuntu iha ibintu kuko n'ikintu mbere ishaka kuguha, ishaka kukwiha, ishaka gusangira ubucuti nawe. Si nk'ibintu wogenda ikaguha hama bikaca biherera ngaho hakujya ko ku mupfumu. Oya, abayahudi rero bakabona umenga imana yabo ubwa mbere bwobwo ntinaboneka, ivugira mu majambo mugabo ntibayibona. Ivyo bigirwamana vya bari na Astarte nibishushanyo babona bashobora mbere gutwara iwabo. Ibi rero vyabashikira ugiye kuraba n'ivyo bidushikira natwe iyo tugeze mu bibazo bigoye, tugashaka inyishu zinyaruka kandi vuba bwango, kandi rero bigaca bigutuma wumva umenga Imana urayumva. Tuze turitondera Imana ntituyiheze mu bintu dukeneye gusa by'ubuzima bwa misi yose, irazi ko tubikeneye. Yezu akabwira abigishwa biwe ati Imana yitwararika kwambika ivyo vyatsi vyirigwa hanyuma ku mugoroba akabicana, niyizoreka namwe kubitwararika. Imana igaburira ivyo bikona bidaca ibigega bitarima, niyizoreka kubitwararika. Igihe rero duhanzwe n'ibibazo binabiriya by'ubuzima bwa misi yose, turabe ntiduhende n'ibigirwamana vy'igihe umenga bizanye inyishu zoroshe,
ariko bikujanye kure y'Imana, bikujanye mu kugambararira Imana. Ivyo bigirwamana biri uburyo bwinshi. Ico cose kikonkora kikagukura mu ngiro n'ingendo y'ijambo ry'Imana, ugasanga wagihereje nk'umutima wawe wose, wagisubirije Imana n'ikigirwamana. Gishobora kuba ikintu ukeneye, ashobora kuba ari umuntu. Hariho abantu uyu munsi bareka abandi bakabagirako influence mbi, ububasha bubi, bakabakoresha ibintu bibi, bapfuye kubahaza, bakabishura ibibazo bimwe bimwe bafite by'ubuzima. Umuntu akaguha ibifaranga, akakwemera ibi na biriya, ukaniga mugenzi wawe, ukica mugenzi wawe, ukamwambika ibara, ukamwandika kw'ibiki. Ugasanga umenga wapfukamye imbere yiwe, aguma gukoresha nk'akana ashiraho agatereka cyangwa agatereka. Ivyo bintu tuvyitondere. Nibihe bigirwamana vyo babiri mu buzima bwanje, kugira ngo uyu munsi mpuye n'ijambo nk'iri, umukama ndamutabaze abinkize, ampe kugengwa nawe vy'ukuri. Beno mu gihe bigoranye, igihe ndi mu bibazo nyene bijya bikomeye by'ubuzima, bimwe nkenereye inyishu ihambaye, nkagira nti Mukama ntabara, mfasha. Sindondera ibibangutse mugabo bica kure yawe, nkimenyereza kuguma ndondera inyishu y'ikibazo, ariko nkagwana kugira ngo ngume mu nzira y'Umukama, ndayirondere mu nzira y'Umukama. Rimwe rimwe bikagusaba nuko usonza, ari kugira uti sonza nyiteka ryanje imbere y'Imana. Tugiye kuraba kandi byarashikiye n'Abanyisirayeli, tukabonamo ikindi kintu kibashikira nk'uko, ukabona umenga mu bucuti bwabo n'Imana hariho ikintu kidakura. Ukuntu twumvise bagira ngo igihe cyose baba bakiri kumwe n'umucamanza baragororokera Imana, mugabo apfuye akarengana bigaca bisubira ibuti. Tugire Kristo. Ibi bintu byabashikiye hari abantu bamwe bamwe bishikira, ugasanga umenga ubucuti bwacu n'Imana niko kenshi twama tubutangura nogira ntidukabuwe n'akarorero keza tubona ku wundi ari hafi yacu, akatwibutsa Imana, akadufasha kwiyumvamwo Imana. Ariko harategerezwa kugera igihe ivyo utegerezwa kubirengera, ukumva yuko yagushikanye ku Mana, yagushikanye ku Mana, ukumva yuko ugengwa n'Imana. N'igihe adahari ntuce utemba ngo usubire inyuma, ariko ahubwo ugakorera kuco mwayaze mu Mukama, ukabandanya wihambira ku Mukama, ukabandanya ubucuti bwawe n'Imana. Hari abakristo uyu munsi ubona umenga nakatabonetse mu kibazo iki na kiri, umenga byose bice biparangana. Oya, nahadahari uwo yagukonekse ko Imana nihari. Hari ahantu umenga umuntu ntaba yakuze mu kumva yuko uwamubereye akarorero yamufatanije n'Umukama, yamari hari ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku mpero w'isi. Uriya muntu yagufashije, mugumize mu kibanza ciwe. N'umuntu arengana, ni patiri, n'umukristo wundi, ni pastori. Uyu munsi ukabona mbere abantu birakaze cyane aho hanze muri abo bavukanyi bacu ba Protestant, akantu kose ashaka gukora abanza kubaza pastori. Ngira ngo hakwa nuko mubaza ati mbe ubonera hageze ko nja muri douche, papa pasteur, papa oya. Yarakuguriye ubucuti bwo gushobora gushika imbere y'Imana, ukumva yuko wemera Imana ikubona, ikugumya, ikaguhagarikira, ikaguherekeza muri byose. Kandi nawe nyene agategerezwa kubigira gutyo. Rimwe rimwe agategerezwa kugira nka kujya ku muvyeyi acutsa umwana, agategerezwa rimwe rimwe kuzimangana, akizimanganya kugira ngo wumve yuko Imana rihiri.
hari abarabaza akagera ati pati birihuta, siho ndi, ariko hari uhari ari ngaho, genda urabe neza, araza kukigufasha. Munyuma akagaruka ati yo pati byagenze neza, ntubona none. Hari naho kumbure jewe yonza nari kuguhushisha inzira. Ubu urabonye yuko Imana iri hafi yawe. Icyo rero kikanryohera, kikaryohera umusuku w'Imana. Dusaba Umukama kugira ngo n'igihe tutaba dufise ikintu kitwibutsa Imana, umuntu atwibutsa Imana, n'igihe utaba uri kumwe n'umwibutsa Imana uyu cankuriya, n'igihe utaba uri kumwe n'ibintu bikwereka Imana ubwo nyene. Hari igihe twumva umenga Imana gusa tuyumva turi ngaha mu isengero, n'igihe uba uri hariya hanze mu bintu nyene vyo ngaho hanze, ata kintu na kimwe kikwibutsa Imana. N'igihe wosanga wibagiye ishapure yawe canke agasaraba utakambaye, wame wibuka ko Imana ari hiri. Wewe uri umuntu kwega Imana muri ubu buzima. Igihe uri muri bijya bibazo wumva umenga bikumvisha yo kumenga Imana sihiri, ni wewe ubwenge bwawe budahari imbere y'Imana, ariko Imana nihiri, ntihemuka. Ku bakunzi bayo igihe kigeze iranakwereka mu bimenyetso biboneka yuko ari hiri. Dusaba Umukama kugira ngo twamane uwo mwizero wuko atubona, adukunda, aduteruye, kugira ngo ubu buzima tubemwo twumva yuko dufise iyo tuva, dufise igituma ngenda, kandi dufise niyo turiko turaja. Amen.